abanyacaha benshi bakuru bakora ibyaha bikomakomeye, ubwicanyi, kwica abantu birigo barapfa. Abo bantu b'abicanyi benshi bari mu nzego zitwara igihugu, bari mu batwara igihugu. None abahanywe n'abana, ukibaza none uko guhana bavuga nukuwe ni uguhana umuntu yibye inkoko, umuntu yibye itomati, umuntu yibye intungwa, nibyo bitwa guhana. Ndasubiye kukuramutsa no kuguha kaze mu mwanya wacu we ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu. Aramakuru nanone tugira turabire hamwe ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru adushikiye atandukanye ariko aravugwa muri politike, ivyagateka kazina muntu, abinjijwe amabohero. Ayo makuru yose arihuta cane, turaza kuraba n'inkuru zirabana n'umutekano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abo bishwe. Ayo makuru yose adushikiye uno mwanya, tukaba turibuze kugenda tuyarabira hamwe ingingo imwe imwe nk'uko tuba twayatohorejwe n'abamenyesha amakuru bacu bakorera irya nino mu bice bitandukanye by'igihugu cacu c'u Burundi, bakayaturungikira maze na jewe nkayatunganya nkayagushitsa ko yose atosoye. Amakuru yacu rero imbere yuko tuyatangura, reka mbanze nkenguruke cane kuri wewe mu mwanya wacu wafyonze subscribe canke se sabone. Turabishima cane kungene mubana natwe, nkaba rero nanaguhaye ikaze wewe tugiye kubana muri ano makuru. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ushobora kuba utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanye canke se uri ku migabane y'amakungu ya kure, menyese turazi ko muri abanywanyi bacu, ndaguhaye ikaze cane. Mu ngingo nkuru ano makuru aribuze gushamikira ko turaza kuraba amakuru ariko aravugwa muri politike, arabana n'agateka kazina muntu ndetse n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa. Hari uwitwa Jean Bosco Niyubahwe yinjijwe ibohero kumvo zihutirwa cane, turibuze kumenya kuri ubu rero kwinjizwa ibohero kwe kukaba kwatanguje gutera impari. Turaza kumenya ico uyo Jean Bosco Niyubahwe mu gisagara ca Bujumbura gitumye yinjizwa ibohero mu buryo giturumbuka. Muri ano makuru kandi turumviriza abanyepolitike biyamiriza ingingo yafashwe n'akanama kabone kajejwe umutekano kakuye igihugu c'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyama bihozwa ko ijisho n'ako kanama ku mvo z'umutekano. Kuri ubu ngubu rero tukumviriza abanyepolitike ndetse n'abandi bihweza ibintu n'ibindi, ukungene biyamiriza ndetse n'ico basaba abarundi bose kugira hafatwe ingingo ruhasha ngo yo kwikuraho leta y'agahotoro, nk'uko muri buze kuvyumviriza ngo leta iriko irakora amabi atandukanye ikica abanyagihugu, ngo ndetse ngabo bariko barica abanyagihugu akaba aribo bategerezwa kubakingira. Ngo kuri ubu rero ngo ubwicanyi bukaba bugiye gusubira kwimonogoza mu gihugu. Ivyo vyose turaza kuvyumviriza, twabitunganije muri ano makuru. Reka rero ndagoye kaze cane we tugiye kubana, izo zikaba zari impfunyapfunyo z'ingingo nkuru turibuze kugenda turabako. Nkaba narashima ukungene mubana natwe kandi mukatwereka urukundo. Ndakwibutse yuko ufyonda subscribe ari ukumanuka musi y'ivideo ukaraba handitse ijambo sabone, kuri wewe ukoresha igifaransa ugafyonda ko, ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyonde ko kugira igihe cose turoza amakuru n'ibiganiro vyacu uraje uba mu bambere babironka. Imbere yuko dutangura turabira hamwe inkuru zihuta zidushikiye ndetse n'ibirabana n'ufunzwe mu gisagara ca Bujumbura yitwa Jean Bosco. Reka tubanze twumvirize amwe mu makuru ariko aravugwa ndetse n'ico bamwe mu bihwezi vya politike basigura ku ngingo ya ONU ndetse n'ico biyumvira ku vyo bagiye guca bikurikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kumviriza kandi ico basaba abarundi bose cane cane abadashigikiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, ngo kuko ari wo wagirizwa amabi n'ubwicanyi buriko burakorwa mu Burundi
amakungu ariko arabira. Ivyo vyose turaza kuvyumviriza. Reka rero tubanze dufate kano kanya twumvirize ico abo banyepolitike ndetse na bamwe mu bihweza ibintu n'ibindi biriko birabera ngaha mu Burundi basigura, ndetse n'ico basaba abarundi bose. Ndagaruka gushitsa ko n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa ijya nino zidushikiye, harimwo izihuta, ibiziga vyatowe, ndetse tukanareba amakuru arabana n'umutekano. Reka tubanze twumvirize ino nkuru, turaza turaba n'izindi zose ziriko ziravugwa. François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Urumva baravuga ngo hari intambwe ngo iboneka Uburundi bwageze ko kuva aho bashatse kuvugaho Evariste Ndayishimiye afatiye ubutegetsi. Sinzi umurundi yobabona iyo ntambwe yariyo, ukibaza uti none abo bantu miliyoni babifatira kuki? Iyo ntambwe niyihe? Abantu birirwa barapfa buri munsi. Ikindi cya kabiri bafatiye ko bakavuga bati uravye amatora ukungene yagenze muri rusangi, yagenze mu mutekano ntangere. Ukibaza uti none ico bita umutekano ni giki? Abarundi birirwa barahamba abantu iminsi yose. Hari umurundi yovuga ati turi mu mutekano. Nivyo twise umutekano wo ku kaburi. Irashobora kuvuga ko mu kaburi hari umutekano. Yego hari umutekano, nuko abantu bose baba bapfuye. Icya gatatu bafatiye ko ngo hari intambwe iboneka kuvyerekeye ngo kugwanya ibyaha. Kwiyumvira iyo ntambwe yabonetse mu Burundi kugwanya ibyaha ni ko abanyacaha benshi bakuru bakora ibyaha bikomakomeye, ubwicanyi, kwica abantu birirwa barapfa. Abo bantu b'abicanyi benshi bari mu nzego zitwara igihugu, bari mu batwara igihugu. None abahanywe n'abana, ukibaza none uko guhana bavuga nukuwe no guhana umuntu yirya inkoko, umuntu yirya itomati, umuntu yirya intungwa, nibyo bitwa guhana. Ico gihe abarundi bokuramwo icigwa icayi. Icigwa nico nukuvuga ntimusubire barundi kazi ntagire nusubira kurota yibaza yuko ari amakungu, ari abandi, ari ikindi gihugu, ari naka canke naka azoba habuza. Nibo nyene bazokwikura mu byara vy'ingwe bonyene. Ntaje rero umurundi asubira kwizera iryo tangazo kuri twebwe ni n'icigwa. Hari ivyigwa bisanzwe twe twarabibona kuva kera, muga niki warafisagaho igihigi yibaza yuko hari amakungu ashobora kubafasha babyikuremwo burundu. Abarundi rero batangure kwimenya ko ari bo nyene bazokwikura mu byara by'ingwe. Ingo tese nayakiriye neza, Uburundi buracakeneye gukurikiranwa neza. Uravye ukuntu agateka kazi na muntu kugeza n'ubu kagihonyangwa, abantu baracicwa, abantu barabatora ibiziga mu gitondo, abantu baracaburi kurengera gushika n'ubu. Ivyo bintu byose biracahari, kandi nkumva ni ntambane cyane kumva Burundi baba baburetse ukawuraho nyene nk'agati konyene karahana ku kiyaga karaho konyene atamuntu agakurikiranye. Ikindi jewe nk'ubu kuri jewe kintera ubwoba nuko ubwo bwisanye bwari buhari n'ubu bukiba, ubuhoho atakiba camira, atagikurikirana, atajisho ry'amakungu ku Burundi. Ubuho bica bibandanya bimeze gute? Numva umengo bishobora kunyuka kurusha uko vyari bimeze. Ikobwa ku rutonde rw'Uburundi, jewe nk'umwe mu gwaruka ngo bakoze ko n'umutekano muke wagiwaranga mu Burundi, mbona ko bisa nuko ishiramwe ONU ryoba ririko ryiyobagiza ibiriko bibera mu Burundi, mu gihe udasira kubona abahunganira abateka kabo canke abahitanwe n'ibi canke biriya. Ikindi naco nuko atokuragira ko hakiri ibimenyetso byinshi biri kubigaragaza yuko umwanya n'umwanya ashobora kwaduka ubwicanyi butigeze izina bushingiye ku moko, turavye za osansuma zigenda ziba canke ibindi bikorwa bigaragaza uguhembera agakira k'amacakubiri. Ni ingingo twakiriye nabi nk'abarundi, ariko n'ingingo nibaza yuko yigisha. Twabonye ivyo mu Rwanda ngene vyabaye, jenoside yarabaye, nasoze niri hajya, turabona ivyo mu bindi bihugu biba iri hajya. Rero nibaza yuko ni ingingo nibaza ko kwigisha abarundi bagakanura, bakabona, babumva, bakumva, abandi bafise ivyiji bigahera, hama bagafata umurongo umwe nk'abarundi, nk'abafise ico bahagurutse barondera bakugira ngo bagisoze, hanyuma amakungu akazobafatira mu nzira akabafasha, ariko bamenye neza yuko atari amakungu afata ikibanza cabo. Inyuma yo kuviriza ico abihweza ibintu n'ibindi, n'abanyepolitike ico basigura ku ngingo yafashwe n'akanama ka ONU kajejwe umutekano kavanye Burundi mu bihugu vyama bihozwa ko ijisho
kuri ubu biravugwa ko vyatanguye nyene kutavuga ko rumwe, ndetse urunani Seforo Arushagogo rukaba rwaranasohoye itangazo rwiyamiriza iyo ngingo, ndetse rugasaba abarundi ko bo kwifatanya n'abazakoresha inguvu z'igisirikare kugira ngo Burundi buvanywe mu minwe y'abategetsi bakoresha intwaro y'igikenye ndetse intwaro ngo ya gahotoro. Vyose twarabibashikirije mu makuru yacu. Reka noneho zino nkuru tuzerekeze i Bujumbura, kwanka kwemeza ingingo vyashikanye umuntu mu nyibohero. Mu matohoza dufise arerekana neza yuko yitwa Jean Bosco Niyubahwe, umwigisha wo mw'ishuri shingiro rya Rugoma, komine n'intara ya Kayanza, akaba ari mu buraruko bw'u Burundi. Uyo Jean Bosco Niyubahwe, amakuru dufise adushikiye arerekana neza yuko apfungiwe mu gasho k'ibiro bikuru vy'igipolisi c'Inyamiramabi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuva kuwa gatanu uheze, nk'uko amakuru adushikiye avyerekana. Ukwiyumvira uyo afungiwe iki? Jean Bosco Niyubahwe, uyo mwigisha, ndetse yanagiye akunda kuboneka mu bikorwa igihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yitabaga Imana. Turaza no kugenda tumenya ivyinshi yagiye arakora, ariko mu makuru dufise nuko kuri ubu ngubu yarengukijwe mu gihe ngo yaragiye kwanka kwemeza umushinga w'uburaro bw'abigisha. Ivyo rero bikaba vyatumye yinjizwa ibohero. Ico kigega rero ngo gisanzwe gitunganywa n'ihuriro ry'abigishwa ry'amashirahamwe muramparira y'abigisha rero ku rwego rw'igihugu, kugira ngo bafatane mu nda, nk'uko amakuru twatohoje avyerekana. Bagenzi we bariyamiriza uko gufatwa kudakwije amategeko, guhonyanga amategeko muri rusange ngo y'ubumwe bwo kugira urunani ku kazi. Mu makuru yacu akorewe amatohoza kandi yizewe arerekana neza yuko iyo dosiye itegeko ngo ryo gufata uwo mwigisha ryatanzwe n'uwo aserukira Kosesona ku rwego rw'igihugu, ngo nuko atari karenganyo, ngo nuko ngo atari karenganyo, ngo ivyo vyabaye umuntu wese, ndetse ngo n'umwigisha arimwo arafise uburenganzira bwo guhitamwo ishirahamwe ajamwo, canke se ngo uburenganzira bwo kurivamwo nk'uko avyishakiye. Bikaba bivugwa n'akababaro, bikaba bivuganwa akababaro n'abahoze ari abanywanyi b'ikoraniro ry'urunani rw'amashirahamwe, bamenyesha yuko rero ngo akora akarenganyo katagira akagero, kandi bakemeza ko ngo n'abandi bigisha benshi bamaze kuvavanura n'ico kigega muri ino misi, kandi ngo bongera ko ngo abarongoye Kosesona bafashe ingingo ziteye ukubiri n'inyungu zabo bari muri iryo shirahamwe muri rusange, ngo batagishije inama. N'igipolisi rero cafashe umushingantahe, uwo mushingantahe Niyubahwe, nk'uko ababibonye babishikiriza. Abewe rero bavuga ko ngo bakavuga ko ngo atarekuriwe kwakira umuntu n'umwe, nk'uko amatohoza yacu avyerekana. Ikoraniro ry'amashirahamwe ritari mu mategeko kuva iryo shirahamwe rivuka mu mwaka w'ibihumbi 2019, abigisha bategetswe kwinjira muri Kosesona ku nguvu. Abarirongoye rero ngo baciye batanga itegeko ryo gukata ku mishahara amafaranga 500 y'amarundi buri kwezi ku munywanyi wese wa Kosesona, kugira ngo bateze imbere ikigega co kubakira uburaro abigisha. Ingingo yiyamirijwe n'abigisha, nk'uko amakuru dufise avuga. Abarongoye iryo koraniro ry'amashirahamwe y'abigisha Kosesona bakorana na bamwe mu bategetsi bo muri leta,
amakuru rero akaba atwereka neza yuko vyoba bitameze neza ndetse ngo uyo yafunzwe ashobora no kugirirwa nabi kubwo kwiyamiriza iyo ngingo. Namwe mu makuru abariko aravugwa ariko turiko turakora andi matohoza ku zindi nkuru ziriko ziravugwa, turiko turayatunganya rero mu kanya gatoyi cane, ntuje kure turaza tugushitseko ayandi makuru ariko aratunganywa mu kanya.